tubasha kwakira abashitsi twagira dusabe umwubahwa buramatari w'intara. Umunsi mpuzamakungu wahariwe isuku ku bigeme bageze mu bigero by'ubutinyanka usanzwe uhimbazwa ku igenekerezo rya 28 Rusama mu Burundi, ukaba wahimbarijwe mu ntara ya Ngozi kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 3 Ruheshi 2022 kuri stade ya Muremera iri mu gisagara ca Ngozi. Ivyo birori bikaba vyatewe iteka n'indongozi zitandukanye ku civugo kivuga giti twijukira imigambi y'iterambere ry'amagara meza tutibagiye isuku ribereye mu gihe c'ubutinyanka. Umushikiranganji w'amagara y'abantu no kugwanya sida Sylvia Nzeyimana yamenyesheje ko mu ntumbero yo kugabanya imigenzo ijanye no kutubahuka kuvuga ibijanye n'isuku mu gihe c'ubutinyanka, ubushikiranganji bwo kubungabunga amagara y'abantu no kugwanya sida bubicishije mu gisata cabwo co guteza imbere amagara y'abantu hamwe n'isuku bwararinganije ibikorwa byo guhimiriza abamenyesha makuru kugira ngo bafashe mu guhimiriza, kandi ngo hakaba hitezwe impinduka ku bijanye n'inyifato mu gihe c'ubutinyanka. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye mu ijambo ryiwe yashikirije ko hano mu Burundi ivyigwa vyerekanye ko abana bageze muri ivyo bigero batigishwa bikwiye ivyerekeye ubutinyanka, kandi n'imico yerekana ko ari biterasoni canke ibinyegezwa. Akanasaba abigisha abarezi ko nka hamwe hoboneka umwana yasivye ishure kubera yagiye mu bihe vy'ubutinyanka ko ikibazo coba catanzwe bokimusubiriramwo. Akaba yateye akamo abavyeyi b'abana bageze mu bigero, abo bavukana canke ababanyi babakurira ko boza barabubahura bongera babaganiriza ku bijanye n'ubutinyanka kugira ntibaze bahure n'ingorane zitandukanye kubera kutamenya. Ivyo birori bikaba vyarangijwe no gutanga udutambara tw'isuku n'utundi dukoresho bakoresha mu gihe c'ubutinyanka kuri bamwe mu gwaruka rwari rwitabiriye ivyo birori.